Kw'isaha 6 zirenze kiminota 11 akaba umwanya wo gutega amatwi amakuru nayo tukaba twashikizwa na mugenzi wacu Armel Bigirimana. Ndakora mukije ndaguhikaze Armel. Ndakora mukije ciza. Turi ku musi wa mbere igenekerezo rya 4 Rusama mwaka 2020 ndabara mukije namwe inshuti bakunze muri kumutega amatwi ibiganiro vya Radio Magatamisi FM kaze mu makuru y'uno musi nagizwe n'izinge nkuru zikurikira. Ngo bene gihugu barasabwa kwirinda ibihuha muri kino gihe c'imyiyamamazo ngo kandi bigasabwa yuko abariko bariyamamaza ngo bazotogwe yuko bokwemerera abarundi ivyo babona ko bazobakorera. Mu gihe uno musi ari umusi wa nyuma wo gutora amakarata aho uburenganzira umurundi kuzotora ariko urarangira ngo babone yuko ayo makarata ataza guhera kuko ngo batariko baraza kuyatora ku bwishi. Murano makuru yacu muraza kumva amakuru avugwa mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Ahmed Ngenda bashikirize mu buhinga bw'ivyuma ni Richard Ndayizi. Gwino muri sanze muri radio Magara Times FM. Ndasubiye kubaramutsa ngo bene gihugu barasabwa kwirinda ibihuha muri kino gihe c'imyiyamamazo ndetse ngo n'abariko bariyamamaza kugira ngo bazotogwe yuko bokwemerera abarundi ivyo babona ko bazoshobora kubakorera. Izo akaba ari impanuro zitangwa na mustanteri wa komine Bugarama Joachim Manirakiza agira ko kandi asaba abarundi bose gufatana mu nda mu budasa bw'imigambwe yabo. Reka tumutega amatwi yavuge kuri mikro ya Felicien Bigirimana. Bwambere ari impanuro dukura mu mugwi ujejwe gutegura amatora wigenga, izo nazo sizindi nuko abanyamigambwe bo hirizanya no vuga mu budasa bwabo. Ico ni cambere. Kindi naco impanuro twotanga nuko uye murabona biratomoye abanyamigambwe biyamamaza ku mitumba bashigikira abakandida batanze ku mitumba basanzwe bapfa kutota impanuro ko bogerageza no vuga kuvuga ibitari binyoma kutabesha bene gihugu kuko ejo nyuma y'itarike 20 yarabeshe bijoca byibonekeza. Ikindi naco nuko bokwirinda gusotorana. Ikindi nuko bokurikiza ikirangamisi batanze muri komine mu gujejwe gukikana amatora wigenga kuko harabagenda bagahusha aho baba bavuze. Wavuze ku kibuga ni ku kibuga kuko no baba baguhereye uruhusha ushobora gusanga abandi basavye ahatari ku kibuga. Nuko ikindi naco nuko bo kwirinda ibihuha kuko birashushe ugasanga abantu bakuye ibi ahandi mu zindi ntara bakabizana ngaha muri komine yacu canke ku mitumba yacu. Ivyo navyo biragira nabo umutekano canke bigahungabanya abene gihugu. Ikindi naco nuko abene gihugu borema nabo ni bareme barabigishije bumvirize abariko barabigisha imigabo n'imigambi kugira ko kumbure nabo itarike 20 bazoca urubanza. Nuko mu majambo make twovuga ko tubibona n'impanuro twohereza bene gihugu ba komine Bugarama na cane ko amatora barabitomoye neza atatazobera umunsi umwe. No kuvuga ni babandanye bakurikirana no vuga indimo imirimo yabo ya misi yose zaba indimo kwa burudandazwa kwa bakurikirana abana bari ku mashure kuko turatora indongozi mugabo indongozi muri komine usanga ari imwe chef de zone n'umwe mukuru mutumba ni ego ni batanu muga ku mutumba usanga ariko abantu barenga 5000 urumva ko tegetse niso guserukira abandi mugabo sibwo utarimye utarondeye utushobora guhereza umuryango bizokugora kuko nta muntu bazotangira rasiyo muhira ngo nuko yatoye umugambwe canke uriya. Ahanini nuko umugambwe canke ubutegetsi bwubahirizamo n'umutekano bagakora mu ituze nk'uko biri. Nta muntu ariko bajyugwara no kugerageza baje ku mirimo ntazogira uzovyitwaza ngo unashonje kubera ngo iki canke kiri. Ico twamagarira cane ubu uye hariho ikintu gikomeye bariko baratanga amakarata. Ubwo nabwo niko rupfunguruzo no vuga ko ushobora kuvuga uti ndafise ikintu cemeza ko zitaba amatora. Nibagende rero ku biro by'amatora ku mitumba yose bariko baratanga amakarata tuzokoresha tarike 20 no kuyani matora azokurikira yaba yabakenguza amateka n'abakuru imitumba. Rero nibagerageze bazinduke banyaragasa hama uwo bayibuzemwo yaravye karata ya keke twemeze ibwirizwa shingiro aca yitura umusesi nawe aca bamutunganiriza. Ngo ibikoresho bizokoreshwa ku munsi w'amatora ngo bisani biriko birashika nka vyose aho bitegerezwa kuzoba biri. Ariko mu gihe kuri no munsi ari umunsi wa nyuma wo gutora amakarata aho uburenganzira umurundi wese kuzotora ngo ari umunsi wa nyuma wo guhera kuri ico gikorwa ngo biragaragara yuko makarata yose ataza guhera ngo kubera abatariko baraja kuyatora ku bwishi. Ivyo navyo bikaba bivugwa na Nduwa Bandi Adrien asanzwe arongoye umugwisesi muri komine ya Bugarama. Reka tumutega amatwi. Biragaragara ko abantu ubwa mbere batavyihutiye cyane kuyatora ariko ubu aho naciye bariko biragaragara yuko uno munsi amakarata azoba arahera gutangwa kuko nki mu mitumba imwe na cyane mu mitumba yo muri zone Ruteme baguma bikwega cyane mu kuyatora. Bisanzwe biraboneka yuko atazoba arahera neza gutangwa. Muri rusangi abakozi ba seni
mu gutanga amakarata nta ngorane bahuye nazo bimeze neza. Akamo noshobora gutera bene igihugu bataraza gutora amakarata, ubwa mbere bomenya yuko udafise ikarate y'ubu bariko baratanga isa n'urwatsi rutoto kutazoshobora gutora. Ndabatera akamo rero ko bokwikubita agashi bakaza ntibiya ku bwene igihugu bwo kuja mu matora kugira ngo baze gutora amakarate yabo azobaha uburenganzira bwo kuja gutora mu matora ayimirije 2020 itariki 20. Eka makuru yacu tuyabandanirize mu makuru avugwa mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, nayo tukaba twikuyashikizwa na mugenzi wacu Dismas Kazi. Mu Burundi ibikorwa byo kwiyamamariza amatora y'umwaka wa 2020 birabandanya, aho byatanguye ku igenekerezo rya 27 ndamukiza bikazorangira ku igenekerezo rya 17 Rusama mu mwaka turimwo. Muri amatora atagihindutse akazoba ku igenekerezo rya 20 Rusama mu mwaka turimwo. President wa Tanzania John Pombe Magufuli yaraneguye cyane ibikoresho mva makungu byatanzwe mu ntumbero yo gupima ikizaroho nyanganda corona mu cyo gihugu ca Tanzania. Aho ni mu gihe ngo haheruka gukorwa ubushakashatsi ku mpene no kwipapayi mu cyo gihugu ca Tanzania. Ibyo bikoresho navyo bikaba vyerekanye ko ibyo bintu byose byanduye coronavirus. President John Pombe Magufuli ngo natahura uburyo ipapayi yoshobora kwandura coronavirus. Muri yo ntumbero yo gupima impene n'ipapayi ngo bikagaragara ko byanduye ikiza ca coronavirus bakoresha ibikoresho mva makungu. John Magufuli atera kama abatanzania yuko bosenga Imana ngo kuko ariyo ishobora kubakizikiza coronavirus. Agira ko abahanura ko atamutanzania numwe yo kwihutira kwemera imfashanyo izarizo zose zitanzwe. Aho ni mu gihe kuri uw'Imana haheruka guharurwa muri cyo gihugu ca Tanzania abantu bagera ku 480 banduye coronavirus, barimwo 17 ico kiza kimaze guhitana. Babarokotse mw'ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu gihugu cy'u Rwanda barashima ukuntu bashikara gufatwa mu mugongo no gushigikirwa hamwe no gushumbushwa ku bugizi bwa nabi bagenda bakorerwa n'ababisha. Aho ni mu gihe umupfakazi w'imyaka 48 y'amavuka akabana nyina w'abana batatu aheruka gushumbushwa inka zitatu nyuma yaho umubisha iyoberanije ku igenekezo rya 22 ndamukiza mwaka turimwo akamwicira inka yiwe yari ihaka. Ico gikorwa cyo gushumbusha abene gihugu abarokotse muri ihonyabwoko ryakorewe abatutsi mu gihugu cy'u Rwanda ngo riremamwo ubushobozi abanyarwanda rikabaha kumvikana bakagira n'icizere ko mu minsi iri imbere bazoba bibagiye ivyumviro by'ihonyabwoko ngo bakabana mu mahoro. Shaka gukurikirana amakuru yacu mu buryo buramvuye ni kuri wezi 3 akaburungu VOA Africa akaburungu.com. Muri Uganda naho ngo abajejwe umutekano bacunga imbibi badakubita urugohe mu ntumbero yo kurwanya uruja n'uruza rw'abene gihugu basohoka igihugu ca Uganda abandi binjira muri ico gihugu kugira ngo igwiragira ry'umugera coronavirus ngo ntigiyongere muri ico gihugu ndetse no kwisi yose na cyane mu karere k'ibihugu bigize umuryango Afrika y'ubuseruko. Kuko ngo hari hamwe mu basirikare bacunga imbibe bigaragara ko barya ruswa hanyuma kareka bene gihugu bakinjira canke bagasohoka ibihugu. President w'igihugu ca Uganda mu jambo giwe yashikirije abamenyesha makuru bijwi rya Amerika yavuze ko uzofatwa ari igiturire akareka bene gihugu bakinjira abandi bagasohoka igihugu ngo azohanwa hisunzwe amategeko ndetse ngo akazoharurwa ko yari mu bafatanije n'abashaka guhonya inganda ku isi yose. Dismas nteranye bagira amakuru y'akarere k'ubuseruko bwa Afrika ku bwa Radio Magara Times FM. Reka ndagushimire Dismas kuri aya makuru wadutorokanirije, akaba ari nayo nkuru ya nyuma turangije ko amakuru yacu, ariko mu badufatiye hagati reka tubibutse ingingo nkuru zari ziyagize. Ngo bene gihugu barasabwa kwirinda ibihuha muri bino bihe by'imyamamazo ngo kandi abariko bariyamamaza nabo kugira ngo bazotogwe bogerageza kwemerera abarundi ivyo babona yuko bazoshobora kubakorera. Mu gihe uno musi ari umusi wa nyuma wo gutora amakarata aho uburenganzira umurundi wese gutora, ngo barabona yuko muri kino gikorwa kitaza kurangira ngo kubera abeshi batariko baraza gutora ayo makarata yabo ku bwishi. Ahumere Bigirimana nije ariko ndabashikiriza ano makuru, reka bashimiye mwebwe mwese mwemwe yateze amatwi. Nshimira uruganda rwa Radio Magata FM rwa tutorokanirije sino kwira gushimira Christian Ndayizigiye ariko atuma amajwi abashikira naho butaha. Gwino muri sanze muri radio Magara Times FM.